Kamera ngaruka hahandi ngaruka kuwo uriwe Kamera nuwitwara uko ushatse uzoherera guhonjwa ikindi nacyo Kamera umuntu ntiyambara kubwiwe ariko twambara kubw'amaso y'abandi bantu ndaguha akarere uramaze kumva isoni uri muri chambre yawe uri gusa cyangwa uri muri dushe uri kuroga ariko ntushobora gusohoka ngo uje kwibarabara uri gusa hame ikindi nacyo Kamera imyaka iragiye mutama wawe wibuka icyo yasize avuze wibuka amajambo yakubwiye naho utayahaye agaciro ariko yari papa ndazi kumukumbura naguhamagaye kugira ndakubwira no majambo nimba ndagusitaje umbabarira kugusohokana nawe urabizi ko nashobora kureba kugusohokana kandi naho no gusohokana abantu baza kubona kuri sheri wanje ntavuze ngo iri ni Ihasa ry'umugore wanje nta numwe yo bimenye kuko murasa muri bamwe kuri ivyo rero ushaka ko ndagusohokana turajya muhira wambare mwigeme hama dusohoke Pauvre nukuri amajambo mbwiye ankoze ku mutima ntacyo mfise norenzako ndagusohokana gusa condition ni guca muhira ugahindura izo mpuzu ugasa nk'abigeme hama tugaca tugenda nkakuresha sivyo ka umugore wanje wa kabiri sivyo okay Kamera hize utuntu nako nzoduhereza nejo katugende sivyo sawa nizere ko atamutima mubi amashusho wakoze iki kugira Kamera hinduke twaraganiriye ndamuganiriza ku buzima mwamwereza ikibi ni cyiza ndamwereka umukobwa icyo akwiye kuba ndamwereka ko umukobwa uwo akwiye kuba ndamwereka ko umukobwa atari wo kushura umuntu uko ashatse umva inyishu ukwiye kuvuga ugaca uzivuga ndamwereka yuko umukobwa ari wa muntu ategerezwa kuba responsable ategerezwa kwiyitaho ibintu byahabaye mbese n'iby'ababanyi ategerezwa kuba umuntu w'imico myiza agakora ibyo abantu bose bishimiye urazi muramahasa kuba muramahasa Ihasa rimwe n'igiza irindi rikaba ribi bwa bwiza bwose buca butakara uramuzi Kamera cyagikuri cyakindi gikunda gutwara abagabo babandi cyakindi cyagendana n'umugabo nyimba ari waniki ndakibona uzi n'amakuru rero ubu yageze ku mugabo wanje sa basigaye bagendana basigaye umugabo wanje asigaye ataha ijoro asigaye avyuka mu gatondo vye agenda nimba ujya mukobwa afise imiti bwoko ki je naco ndamenya inzara ndakubwira ndugu yangu nkwicare ngusinzire ngo mureke kijye gikuri ngo kigutwara umugabo jimbe n'abagabo bo sinzi ukuntu babaye nk'umugabo yubahuka kuja kugikuri nka kijya anya nzari ndakubwira urazi ko umugenzi abagabo bo urazi ko babuze ndugu yangu wabona umugabo ni kure Kamila reka tuzomutegere je ndaza ahantu gakunda gutembera nyashebebe nyene ni nakaraya kagenda ijoro mu ma 19h20 kaba wiwe buba bukeye umugoroba ugeze karenyaguze karondera abagabo kagenda nk'impene yo nk'isuguru yo mu kigumi ibebetswa
umza rero tuzogategere tugahisomo aho vyahereye rero agenda yitwaza abagabo babandi nyimba akoresha imiti nyimba giriki tumwereke yuko unya aho vyakabereye ari kera tuzomuhisomo tuzomutegere tuzogategere je nzoguherekeza mfise n'inzembe kurumva tugatabagura inzembe umubiri wose nzogendana n'ipiripiri dufate kajya kantu kiwe umenga kama kariko karababa dusuke ipiripiri rero kababwe neza tumufata buri sura yose hamwe tumugira ibisebe hamwe atamungu numwe azoswa ku mwana yawe kuko isi niko imeze iharura ibibi gusumba ivyiza kuko ushobora gukora ibyiza birenga igihumbi ariko wakora ikibi kimwe kigafata vya vyiza byose rero nagerageje kumwereka no kumusigura ngo ati ushobora kugwanira ubutware kumenyekana kuba umustar kugirane kuba ico batinya ariko gapfa mbe umaze gupfa inkuru yawe inkuru mbi n'inkuru nziza ni yaye abantu bazoshika kumviriza nagerageje kumwereka byinshi aranyumvira niyo mpamvu ubona yahindutse kandi nanje birandyohera cyane uzi ko ejo rero yambyuye mu gitondo anegurira icyayi byarandyoheye cyane urakoze kumanura ikintu kizima naguma nyumvira ukuntu no mwica ukuntu no mukura kwino sije sashaka kumutabura vraiment nako ndivira ukuntu jewe ni cumuntu fute ibe ariyo abari wo mwisho kugendana n'abagabo ageze ku mugabo wanje abari umwishi wanyuma kuko ndashobora kumugirira ibintu umugabo wanje akaja kumuvuza agasesagura itunga ryo muryango nje narimviye ndashobora kuja kumurogesha mama umugabo wanje akacaza kumuvuza ko araba yamukunze regawe hagira bizi ko biba bigoye abagabo bafise ibintu bakunda ku bakobwa oya uri kicucu ntuzomwici ano umuntu mwinshi ubu muruhuye none ko aba yipfiriye abaruhutse na ya masirese yose yisi nta stress nimwe asubira kugira umuntu nkujya ntumwici ahubwo uramuhisomo urumva tuzomukorera iki action umvikimita iki action hamwe azorinda apfa avuga ati jewe kwisi y'Imana narakwiye n'abakobwa babasazi nazo subira kwiyumvira gutwara abagabo babandi tuzomuhisomo shusho no kuri wobawe kandi Imana ikumezagire cyane kumera umugisha kuko ibyo wakoze ntabwo bisanzwe kubona kamera yahindutse nabanda muhamagara kandi abana kagaye agasuzuguro ikintu cyose ndamubwiye wamenga ndimbwa kuriwe ariko ubu uno munsi namuhamagaye numva nyitavye neza ahubwo birantungura nico gituma renda kubajije ikintu waba warakoze shono kuri Imana ikomezagirire cyane okay alasante bebe ni hari mama gari no twicara ariko kubera ko abagore bubu mutumva urya mukobwa namukubye kangahe sheri Paulo mugabo urumva nyene yari yaje kundamutsa kandi umva aje sinoca ndamwirukana sinokwirukana umushitsi nyabakije ko namukumubugije urya mukobwa sinakubujije kweri kuba uri kumwe nawe cyangwa kugendana nawe no sheri je nagiye kumuhamagara iwabo je nagiye kumurondera ko nabonye yizana wenyene je nije namuhamagaye urumva nyene vyari kuba bigoye ko nca ndamwirukana kubera ikino utufata ku ngingo umugabo yaraguhaye ukamubwira ati sinkeneye ko umugabo wanje agusanga nga gusa nyene sheri rega n'ubundi nta bintu bibi twari turimo umva yaraje kumbwira yuko aje kuntumira kuri eglise iwabo barafise igikorane eglise nyabaki ibintu by'abagore ko tubizi basi sheri mbabiganyuma navyumvise sinzosubira wapi je narakubujije urya mukobwa kubera iki ntakubujije abandi basi kubera iki cyo kintu utokiyumviye sheri basi navyumvise mbabariganya wavyumvise he
ndakubabarira nyuma kubona ko babaririye jendi Yesu. Basi je nuko sinokwemera kwahukana kubera umugenzi guhera uno munsi nzomubwira yuko umugabo wanje atabikunda kandi ndagusezeraniye ko atazogaruka ngaha nzosoba kumubona. Umviriza yo ndakubariye ikintu kimwe. Je subiye kumubona ngaha iwanje murocha mugenda mujyanye kandi aho ndahegeye. Camila, inyuma yo kunkorera amakosa yose, inyuma yo kumfata ukangwiza n'ubusa imbere y'inshuti n'abagenzi, umpamagaye ngaho iwanyu gukora iki uyu munsi? Umva ndakubwire utaragira icyo uvuga, ntibiba ari ibintu nje ndiyumvira, ntibiba ari ibyo nikanze, ntibiba ari ukuri. Mbwira ikintu ndonderera. Byukuri gitumye ndaguhamagara nuko shaka ko gusaba imbabazi. Ivyo bindi navyo wiyumvira nibaza ko atari ivyo, ahubwo nuko Kamira warumenyereye uba atari waje ari ubundi Kamira aje mushasha. Kamira uri umutekamitwe wenda kuza, ariko Imana ishimwe narinzi iti kumbure woba waratwaye inkinda niyitumye ndondera urumva, ariko Imana ishimwe nimba by'ukuri atari ivyo nje nikanga, Imana ihabwa icubahiro. Nibwo bwoba bwonyene nari mfise bw'ingene jewe nawe tugira twongere gukwegana mu gihe cy'ingorane nkuko. Imana irakoze. Hama iyo mitwe yawe wihaye kuzurateka abantu ntakiri jewe, ndi wa muhungu witimbwa, ndi wa muhungu wasuzugurira mu bantu, ariko raba Imana yaranteretse. Hari ikintu nshaka kuvugana nawe. Ntakibazo. Ntakibazo. Tabiyo telefone. Iyi telefone umuntu aramuvuga cyane. None nk'ubu usanga ari urgence na. Oya na just tukiranira nawe. Wenda kiyo. Reka tuyishire muri silence. Oya no, yide. None telefone yawe ntituyisangiye. Yide kinana kiyo. Oya reka tuyishire muri. Oya. Ufise ikintu uri kuragerageza kumpisha. Na kimwe kirimo no hari n'ingiki. Niyo mpamvu ari kuranga gufata telefone yawe. None ubonye. Ndabiye message. Uyu muntu ninde? Ubonye kino. Shushu hi baby, how was your night? Ibi ni biki? Undi musheri wawe umuntu aguhamagara gutya ninde? Ivyo ubonye mu message umuntu yandika avuga ngo aragukumbura. Ah, nivyo Banturindire. telefone yanje. Nivyo n'ibindi. Ndabiye message frame. Uyu muntu ninde? Ba telefone yanje rero. Marero uyu muntu ninde? Avuga ko agukumbuye. Akagukumburira no mu bitanda vyewe. Ngo amashuka yo aragukumbuye. Ndabiye message ingene imeze frame. Nivyo sibisanzwe. Nibisanzwe gute Kamira? Mereza telefone yanje. Nayo ndaguhaye. Mereza telefone yanje nibiki wewe? Kamira, urabona ingene uri kurakinisha umutima wanje jewe. Ingeso zoibana haki. Byukuri nta mitwe shaka kugutera. Nakubwiye ko nahindutse. Umukobwa si wa wundi akwiye kubwirizwa icyo akwiye gukora, ahubwo umukobwa nufise ubwenge agatahura ikibi n'iciza, agatahura kazoza kiyo. Uzogeza ryari gutegwa amajambo kubwirizwa icyo ukwiye gukora? Reka ndakubwira Shakamira, uri muramu wanje, nagira ndakubwire yuko agaciro kijya vuka bahonja kamara imponjo. Hari umuntu urumva yaguze imponjo y'ivoka, bose barahonja bakigira. Ikindi naco Reka gutwenga.
nibaza no mu maso urabibona ko ntari kamera wa wundi. Ubu sigaye ndi umwana mwiza, ubu sigaye nitonda, by'ukuri narahindutse nanjye ndabibona ubwanje. Kamira, niwe ndiko ndabona n'amaso yanje. Wowe waciye bugufi nkuko, mbwira base ikintu jurondera kuri jewe gitandukanye n'ivyo base je ndiko ndakwiyumvira ko muri uyu mwanya. Ndabizi ko nababaje umutima wawe kenshi, ndabizi ko nakubabaje bihagije. Ubu naramenye umuco n'umwiza, nico gituma nitahuye. Umwanya ntahaye abavyeyi ngo banyigishe, sinifuza kuwuha isi ngo unyigishe. Nico gituma nari nitahuye, namenye ko umwijima utabana n'umuco. Kamira, ni wowe ndiko ndaraba n'amaso yanje. Wowe wigiza kana Yesu. Mbwira ikintu basi uri kurarondera kuri je muri uyu mwanya gitandukanye n'icyo ndiko ndibaza. Nukuri cyo nashaka gusaba nuko wombabarira, hama tukabandanya urukundo rwacu aho rwari rugeze. Kamila, sinzi neza uburiwe. Nirangi ryawe ryarananiye gutahura pe. Ariko nta ukoma amashingo yakubite kw'inkoni. Kandi mbaye ntaguhaye amahirwe ngo ndakugerageze. Ico cyaha nanje mu ijuru bokimbaza. Urakoze cyane. Kandi nishimye cyane kuba wongeye kumpa imbabazi. Icisi yanyigishije nuko buriya ikosa atari kosa, ariko ikosa riza kubikosa mu gihe wa muntu agerageje kongera gukora rya kosa. Wicunge.